Ndabaramukije bavyeyi, n'ubu nyene nta kuntu biragenda, n'ubu turacari muri ofisi yo muri Jida, ntitugira ikituraba, abarundi batubona nk'uko umenga sinzi, n'ubu nta n'iterefone baduha ngo dushobore kuvugana n'imiryango, dushobore kurondera n'abatuvugira, ntabo, n'ubu nyene baraduhaye agaterefone gatonya ndazi nk'ubu bagira bace bakatwaka, nukuri murabe mutuvugire, ego asha abarundi turahagorewe turi ngaha muri Jida, jewe rero naherutse bambwira ngo mabuja ngo amahera yanje ntayampemba ngo ni itike yo gutaha mu Burundi, ariko jewe sinshaka gutaha, narababwiye bampindurire inzu barase ngo ni lazima gutaha, rero guhera ico gihe ntibarasubira kuza no kumbwira ati bimeze uku, turabasavye mututabarize twebwe turarushe, muzoba mukoze, nta terefone tugumana. Ndabaramukije, uyu ni wundi murundikazi agira kabiri kuri uyu munsi itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 yarungitswe muri Arabia Saudite n'ikigo Ern Blast Man Power nawe nyene ari mu ngorane. Iki kigo none citwaje ikigo kidafata neza abakozi, hari abagwaye, hari abajana gutabwa mu gahinga bakabura kivugira. Ndagomba mukurikire iyi nkuru nayo nyene irababaje, aratabaza asaba ubutabazi. Jewe ndi muri Saudiya, iyi nimero ndiko ndayikoresha kubera nyene inimero yanje hari amajwi ntiyumvikana ndiko ndavuga, mudufashe n'ukuri turabasavye mutuvugire base dutume dusohoka iki kigo, nashitse itariki imwe y'ukwindwi kugeza n'izi saha iri rigize kabiri ndonka iterefone, turaba abarundi ntibaduha iterefone. Jewe nasavye yuko banjana kuri makitaba yo muri Jida bankuye, hama bandonderera kandi kazi nshobore gukora, sishaka gutaha kandi na pasiporo yanje ntayo bampaye, hama ngo sinye ngo ntahe, nanje sinasinye, banzanye ahantu ngo ningyame ngo ejo mu gitondo ngo bazonjana ngo muri Jida. Jewe rero sinavyemeye kuko nahasanze abantu benshi, uwo nashoboye kubaza yambwiye ati ahamaze ukwezi, kandi mumubwire n'umushahara wanje awumpe, yambwiye ngo arampemvye uwo mu madame, ndamubwira ati katawe mfise mpiyo telefone yawe, ndamubwire ko ndamubaze ko yabonye amafaranga ngo sinshobora, rero nibaza ko bwari ububeshi, ko bwari ukunyomeka kugira nshobore kwemera ivyo baza kumbwira, yego nico kibazo muzokimbariza muzoba mukoze. Jewe nasavye yuko banjana kuri makitaba yo muri Jida bankuye, hama bandonderera kandi kazi nshobore gukora, sishaka gutaha kandi na pasiporo yanje ntayo bampaye, hama ngo sinye ngo ntahe, nanje sinasinye, banzanye ahantu ngo ningyame ngo ejo mu gitondo ngo bazonjana ngo muri Jida. Jewe rero sinavyemeye kuko nahasanze abantu benshi, uwo nashoboye kubaza yambwiye ati ahamaze ukwezi. Nagiye muri Saudiya itariki 6 z'ukwezi kw'icumi mu 2026. Ikibazo nagize naco, ndabaramukije bavyeyi, jewe nitwa Niyonkuru Louise, mvuka Imbuye, komine Mbuye, intara ya Muramvya, mugabo nubatse i Bujumbura aho bita muri Tenga. Jewe ikigo candungitse ni N Plus Mapower, ikigo ca Faizi, kandi mumubwire n'umushahara wanje awumpe, yambwiye ngo arampemvye uwo mu madame, ndamubwira ati katawe mfise mpiyo telefone yawe, ndamubwire ko ndamubaze ko yabonye amafaranga ngo sinshobora, rero nibaza ko bwari ububeshi, ko bwari ukunyomeka kugira nshobore kwemera ivyo baza kumbwira, yego nico kibazo muzokimbariza muzoba mukoze. Ikibazo nagize jewe, umukoresha wanje yaragerageje kunkoresha indabi,
ndihangana ndavyihanganira. Twe tuva mu Burundi batubwiye ati amezi 3 agahera mubona bibangamye bazoshobora kubahindurira inzu. Jewe nagize ndabibwira abo kuri ofisi y'ino muri iya hariya mu Burundi n'amawodiyo ntibasomye. Ngera ndabibwira ofisi y'ino bambwiye ati niwihangane. Aho ndihangana. Ntabwo hahera iminsi bakamfata uko bishakiye ngo nje gukora inzu zibiri. Je navuye mu Burundi nje gukora inzu imwe. Ndababwira ati ewe naho nababwiye mumpindurire inzu mukanga ndiko ndagira ikibazo. Nagiye muri Saudi itariki 6 z'ukwezi kw'icumi mu 2026. Ikibazo nagize naco ndabaramukije bavyeyi, jewe nitwa Niyonkuru Louise, mvuka Imbuye, komine Mbuye, intara ya Muramvya, mugabo nubatse i Bujumbura aho bita muri Tenga. Jewe ikigo candungitse ni N+ Mapowa, ikigo ca Fayizi. Ngira amezi 3 ahere tuzoguhindurira iyindi nzu. Ndakora ndapambana ngeze ku mezi 9 mabuja aho bibaye ikibazo kumfata nabi uko yishakiye. Je ndaheba ndomoka n'amahera yagiye atampembye. Uku kwezi kw'indwi ntako yampembeye. Jewe twaragiraniye ikibazo n'umudamu nakorera mabuja nahereye ukwezi kwa mbere amfata nabi. Ndababwira abo ku kigo candungitse baranka kumfasha. Navuye ku kigo ca Fayizi N+ Mapewa, nkaba nagiye muri Saudi itariki 6 z'ukwezi kw'icumi mu 2025. Nukuri turabasavye bavyeyi mudutabarize turabe ko twosohoka aha hantu, badupfungira aho. Twakoze iki ntituzi ikintu turiko turazira. Nguma mbaza ati pasiporo yanje mwarayizanye bambwira ati nta kibazo. Rero jewe ntadose pasiporo yanje ntabwo ndiko ndabivuga ati nzotaha mu Burundi ntahehe. Babwire bansabire pasiporo yanje mabuja. Jewe narababwiye banjanye gusinyira ngo viza, ndababwira ati nimumpe pasiporo yanje, bambwira ngo barafise ngo nta kibazo. Rero baguma banzembagiza sinzi ico ndindiriye ngaha. Jewe nababwiye ati ntabonye pasiporo yanje gutaha mu Burundi ntikirimwo, nibampe akazi nkore jewe ntabonye pasiporo yanje. None tweko twapfa mu Burundi batubwiye ati unaniwe n'iyindi nzu bazoguhindurira. Kubera iki jewe nagumye ntabaza bambwira ngo nihangane bakanka kuduhindurira inzu? Ni kubera iki? Jewe mubambarize. Ikigo ca Fayizi coco nta nico kikitubwira, nta nico kitumariye, turatabaza ntibatwumviriza. Mu kurangiza reka nihere ubutumwa aba bashiki banje. Icyo mutazi nuko iyo mumaze kugira muri Arabie Saoudite atakigongama mugitera babarungitseyo. Wewe uriko uravuga ngo singomba gutaha, ngo ngomba bampindurira inzu, kandi wumva bamaze kuvuga ko bataguhindurira inzu. Ngo ndabagira inama ivuga ngo wewe bagutanye ku nguvu niwanke gusinya, wabwire ko wavuye mu Burundi uriya madeni ari we wisafirishije atari we bagusafirishije. Wanke gusinya ntibagusinyisha ku nguvu, bizoguha amahirwe yo kuguma muri Arabie Saoudite. Ibi rero ntibikora ubatera ikigongwe ufise amosozi mu jisho canke ubereka. Niba ubateye ikigongwe nta kizovamwo. Urumva umuco twe dufise uzotuma bitatworohera cane ku barundikazi bakora mu bihugu vy'Abarabu. Ku busanzwe ni kumenya yuko mu bihugu vy'Abarabu uriyo uba umusoda, aba bantu batagukunda. Ubona ushoboye guhangana nabo bizogenda neza, udashoboye guhangana nabo ntibizogenda neza. Bagusinyije ku nguvu ni wanke. Kandi mu kuvuga gerageza wihagarare nk'umugabo,
none ko batera ikigongwe, gutera ikigongwe umuntu atagira ikigongwe ahubwo aca aguhohotera rwose bikungura iki? Impanuro noba hari iyindi, umuntu yumva ko agifise amosozi mu maso canke afise kuvuga arira yitera ikigongwe, igumire mu Burundi, ntuje muri Saudiya nukuri ntujeyo, uje gukora iki? Wumva udafise kwihagararako nk'umugabo, ni kuvuga udashobora kuba umutimbayi ugahindura kamere y'umuco w'abarundi, urya muco dufise ngo uwuhindure, wumva utabishoboye, kuko hariho nk'abo mvugisha ukumva nk'umuntu arambwiye ngo urya ngo afise umuco ngo arubaha ngo yicisha bugufi, ivyo muri Saudiya ni zero. Muha amaboko ugombe umutuke, ugombe umusuzugure, umuhe amaboko ukore akazi ntakimubwira, muhurira ku kazi gusa, ntavyo kumutwengera, ntavyo kugira nte, niwagirirwa amahirwe uzoronka mu nzu cumi uzoronka inzu imwe ushobora gukora ivyo bintu bakabiha agaciro, ahandi bagomba bakorere nta kindi. Ushonje ukarira bavuga ati baratwenga ati ivyo kikagira n'ibiki, utariye ntacyo babibonamwo, urumva? Nama navuze imisi yose. Wewe rero uti babwire bandonderera akandi kazi n'iyindi nzu, ivyo bakubwiye ko bagomba kugutahana, ubu hageze ko wigwanako, niwasinye uzotaha, toroka nimba vyanse, nta kosa ryawe, aho ko bagutahana ca ku ruhande wigiye, utabishoboye ngo nta pasiporo mfise, pasiporo yawe bazoyiguha muga uzotaha uyifise, ubwo ushaka pasiporo utahe mu Burundi, canke yihebe wigire kurondera ubuzima, sigiza mudatorotse ngo wase akazi bagomba gutahana, aha ndabivuga nemye, bagomba gutahana ku nguvu, utahira iki? Comoka, ntibishoboye taha, gira amahoro. Erne Brasman Power, abantu murungika muri Arabie Saoudite urabona ukuntu bariko barahura n'ivyago, kuri uyu munsi uyu n'uwugira kabiri, sivyo? N'uwugira kabiri ariko aratabaza, ngomba nabazane n'uwundi wa gatatu, murateye isoni. Bakunzi banje, nk'uko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera, ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramwo. Izina rya agence riri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusa 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline 257 61 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video, murabona iyi video, uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.